Haleluya shengero ry'Imana. Kikuvuza ati Salamu alaikum. Assalamu alaikum turi ahantu nk'aha vraiment. None ahani Ahantu ubona ko ari mu ishengero ry'Imana kwera. Hama urege vraiment ndagusavye uhanure Kiriku. Egera umukiza kuko niyo ndirishika. Kiriku urumva ni wihane vraiment. Uhebe bijya vya kwanza kwaje mu rusengero. Bijya vyahana kubwiye wihane waravyihanye. Inzoga ni baby twaravanye. None nimba mwaravanye wagiye kwihana. Hama Pastor Jairus Matona shaka umbwire aba bantu binjira mu rusengero bafise ibyaha nk'ivyo ubabona gute? Uragabe muhe maso. Tube maso gute? Shaka umbwire neza abantu nk'aba baza gusenga kandi ukamenga sivyo barimwo ubabona gute? Barigira abakozi b'Imana imitima yabo sivyo byabazanye. Shaka umbwire rero neza sivyo? Okay, none wayo uraba abantu nk'aba ikintu gituma baza mu masengero kubera icyo bazanye no gusahura amatungo y'ishengero. Ugerageje kwerekwira ivyo mbwiye yoba ari ivyo. Hama Kiriku nimba vraiment wahindutse sivyo? Nimba wahindutse gira ikintu wobwira uwo Pastor Jairus Matona gira akajambo mubwiye. Yongera inyota yo gusenga cyane. Ni wumva Kiriku. Okay, hama urege nawe kuba uyu Pastor Jairus Matona yasohoye ijya ndirimbo yitwa Karatirati. Okay, mbwira ni keke ni wamufashije. Tumufasha gusharinga, likinga, gukominga. Ni wumva urege. Okay. Hama nabandi ndibaza muri kumva vyumva mumufasha gusharinga, kulikinga, kuja kumufollowinga kuri YouTube yitwa Jairus Matona. Indirimbo nayo yasohoye yitwa Akaratirati. Hama namwe guys ndasavye vraiment mugira imbabazi. Muje kuri YouTube murabi indirimbo Akaratirati by Jairus Matona. Kuko muri Matayo havuga ngo Matayo igice cya 5 ku murongo w'indwi havuga ngo hahigwa abagira imbabazi kuko ari bo bazozigirirwa. Vraiment ndabasavye mugira imbabazi kuko ari mwebwe muzozigirirwa. Muje kuri YouTube murabe iyi ndirimbo Akaratirati by Jairus Matona. Kandi muwa mukoze cyane ndibaze ko benshi mugiye kubikora. Big up sana.